Sasa mwanzo Shalom shalom. Ni more mwese. Kadutangwe tubaha kaze mwese amenyesha amakuru mwese mubasha kutwitaba kuri no sango ry'uno munsi. Ku mazina nitwa Nzirimo Jean Claude. Nkaba mpagarariye Empower TV nga mu gihugu cy'u Burundi. Mugabo akaba ari umuyobozi wacu mukuru notre visionnaire akaba ari muri US America. Rero uno munsi rero twabasha kubamagara kugira ngo tubashe kubamenyekanisha ihasa ryanyu rishasha ribasanze mu mugwi murimo. Abantu baravukana. Rero uyu munsi rero twabahamagara kugira ngo tubashe kubamenyesha ibikorwa bya Empower TV nkuko mubibona ngaho inyuma yacu nuko MC yagiye abamenyesha mwese. Uyu munsi rero twabahamagara kugira ngo tubashe kubamenyesha ibikorwa by'uyu munsi, kwari kubamenyesha ihasa ryanyu rije ribagana muri media yo ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Rero bari kubashimira mwese mwashe kutwitaba, bashimira ku kanya kanyu mwabashe kuza kugira ngo mubashe kumenya iryo hasa rinde kugira ngo mubashe kurishigikira mu buryo butandukanye. Rero nkuko nameje kubabwira ijuhagariye Empower TV nk'umuyobozi mukuru ngaha, hanyuma abamubona ngaha hariyo staff ya Empower TV. Ngaha nye turi kumwe na présentatrice ushikiriza ibiganiro, basha kubaza ama question nkuko musanzwe mubikora. Ndabizi namwe muri abashitsi bari tubagana mugaho hari byinshi mumenyereye namo gukora. Uyu rero ahagarariye urwego rwa journaliste. Uyu nawe ni videographe, niwe ayoboye kugira kudufasha mu buryo bw'ama image n'ibindi byose muca muvyumva. Hanyuma Gustave ngandi baza muramuzi mwese Kamanda. Uyu unye nawe numwe muri twebwe abashe kuza kugira ngo bashe kuza aje muri management ya Empower TV. Rero kuno munsi rero twabahamagaye kugira ngo tubashe kubamenyesha Empower TV. Empower TV yaje igana ndima media canke ndima televiziyo canke bimenyesha makuru bindi biringa mu gihugu cy'u Burundi. Twabahamagaye rero kugira ngo tubamenyeshe intumbero yacu cyatumye kugira ngo tubashe kuba twotanguza iyi TV. Bisanzwe Empower TV iri muri Empower Company. Empower Company ni company irimo ibintu byinshi tukicibungenza tutaravyara. Mugabo muri ivyo byinshi tumaze guseruramo kimwe arico ca Empower TV. Ibindi mu nyuma vuba cyane biraza kubashikako muraza kubibona na mwebwe. So intumbero yacu yatumye dutangura iyi TV online no kugira ngo tubashe gufasha ama talents y'aba jeune canke umuntu wese afise impano don ashobora kumuduza gatoyi kugira ngo tubashe kumushikana ku rugezo wewe yifuza. Cyo niyo ari mpamvu twabashe gufata Kamanda kugira ngo abashe kuja muri management ya Empower Company kugira ngo tubashe kumuduza ibikorwa vyiwe bibashe kumenyekana biciye muri Empower TV. Intumbero yacu rero no kugira ngo tubashe kuduza abantu bafise impano. Ushobora kuba muri mwebwe namwe bwari umuntu afise impano mu bintu bitandukanye, ushobora kuba mu videographe mugabo ka office ibindi ushobora kuba ushoboye. Empower Company irahari kubw'umuntu wese ashoboye kugira ico ashobora gufasha abantu canke se kwifasha ubwiwe. Ikindi notre objectif ya kabiri no kugira ngo tubashe kubaka imitima y'abantu biciye mu biganiro bitandukanye. No kuvuga twebwe muraza gukurikirana kuri channel yacu, muraza kubiraba, hari ibiganiro bitandukanye. Rero muri ivyo biganiro tubasha gufasha imitima y'abantu cyangwa kubaka imitima y'abantu biciye mu biganiro bitandukanye. Hari intahe, hariho abatumire dutumira tukaganira kuri sujet zitandukanye kugira ngo tubashe kubaka ubuzima bw'abantu. Rero Empower TV ihari po ama objectif atandukanye, ariko cyane turacari kuri abiri, kuduza impano z'abantu ngaha mu gisagara ca Bujumbura, then no gufasha kubaka imitima y'abantu.
rero cyane cyane nico twari tubahamagariye kugira ngo tubashe kubamenyesha Empower Company ariyo ivuyemo yinye Empower TV. Rero nta majambo menshi shobora kuvuga, ndibaza ndashobora guha umwanya Kamanda nawe agira ico yoshikiriza kuri uno munsi. Murakoze cyane. Tugira amahoro n'umutekano mu gihugu. So ndabashimiye cyane ku kamo cyane ku butumire kuri mwese muri ngaha mukoranije na Empower Company, Empower TV. So ndabashimiye cyane kuko hari ubundi buzima ari gukora ariko mwabwirengagije muratwitaba. So muri Empower Company, Empower TV tugiye kubashikiriza ibikorwa twara tubaha handi cyane hariya, ubu tugiye kuza tubikorera muri Empower TV, y'amareresi, y'ama episode byose, amakomedi byose, eka n'amasinema hera mugiye kuza murabisanga muri Empower TV muri Empower Company byose no tugiye kuza turabikorera. Harashaka kwibaza none byaje gute nkuko Claude yabashikirije nuko nyene. So ibikorwa bigiye gukoreka, ibikorwa ibyo twahora tubahariya ubugiye kuza birahabwa kuri Empower TV, Empower Company. Ibiganiro bitandukanye, Empower ntije kwicara ahubwo ije kwagura ya imitima y'abantu bivanye n'ibikino nkora byo gutwenza cyangwa by'impanuro, igiye kuza irabifashamo. Nukuri nta byinshi mfise no randira byo kuvuga, ego reka subiza ijambo Claude. Arakoze cyane, bashaka kumukomera amashyi. Arakoze cyane nkuko bibabwiye. Ubunye ibikorwa bya Kamanda muzamara bikurikirana kuri Empower TV. Muri mwebwe mwicaye ngaho n'abariko baradukurikirana ubunyene, murashobora gukora subscribe then mukaza muradufollowinga ku biganiro bitandukanye. Rero mu kugira tubashe kuduza impano z'abantu, hari ibikorwa bimwe tumaze gukora. Hari igikorwa healing moments, ni fasha kuzamura amatana y'abajene bashoboye kuririmba. Iyo niyo tala imwe tumaze gushikako kugira ngo tubashe kuduza abana bafise iyo mpano. Ubunye rero twaba turi mu bikorwa maze gukurikirana, maze kubiraba. Hariyo Soldiers ya Kamanda nayitanguye, nibaza n'ibindi vuba cyane kujya mwigeme namuko kumwigeme namuko gagatanga. Murakoze cyane. Ku mazina yitwa Igiraneza Yvonne, ndi umupresentatrice nk'uko bagiye kubivuga kuri Empower TV. Okay, rero nta experience nayifise, nta hantu na hamwe vraiment narega umupresentatrice. Muganize communication kuri lac niyo mpejeje, urumva ko je suis pas très loin n'ibyo nize. Ndafise théorie, muka maintenant je vais pratiquer ivyo nize, kandi j'espère bien ko bigoye vraiment kubera nsanzwe ndi umuntu akunda no kuvuga, ndakunda mfashe abantu biciye kubera avec ibibazo urashobora kubaza ikibazo ubarije uwundi muntu ukamufasha indirectement bivuye mu ma interviews dukoresha abantu. Cyane cyane ndakunda mbaza ikibazo gishobora kwenteresa abantu benshi bashoboka kugira ngo mfashe uwundi naho bitofasha jewe personnellement. Ni kuvuga umwuga w'ubujournaliste nahisanzwe ndawukunda personnellement, numva umengo ni privilege kandi j'espère bien ko bizogenda neza. Nibaza ko mwona kurikirana n'ibyo tumaze gukora byobafasha cyane. Ego
nk'abajournaliste bagenzanje nibaza yuko atakibazo tuzokorana neza cyane yego so murakoze kumpa ijambo kandi ikintu cy'amasezerano Claude yakivutse ya amasezerano turindiriye nyakubahwa ashike ni kwa gatandatu hama twandikiranire nawe nyine kontra ariko anatanda ko aza tuba turakora gushika azoza ariko kontra gusa twarayemeranije twaravuganye n'umuntu ari serious si nk'aba bandi bivugurutsa vraiment n'umuntu azimana akijijwe ego ariko ejo si kera ejo n'ubu muzobona raje ego Komanda TV nuko wari ukibajije abakinyi ba Empower TV barukwabo abakinyi ba Komanda TV barukwabo hama kuposta kuri Komanda TV nta kabaya nta ribi umuntu azora post ariko si babakinyi ba Komanda TV bazobara bakina muri Empower TV Empower ifisa ababo na Komanda nababo ko urugo ntuko kwinjira mu rundi yego ibikorwa bya Empower TV birukwabyo n'ibya Komanda TV birukwabyo ariko ubu unye tugiye gukorera mudusanga kuri Empower TV ibikorwa byinshi bizora mudusanga kuri Empower TV no kuri Komanda TV nta handi ubu nkeneye azora cha muri management ya Empower TV andonderaho kuko unye narafashwe naraherejwe narahejwe so nuko nyene ego ikibazo cyiza cyane atezke ko bashe gukurikirana ibiganiro byacu usanga turi tubaza cyane tubasha gufasha cyane abantu bakora muri gospel twabaye turatangura muri gospel then uko tugenda tuduga gato escalier tuduga ku yindi tuva kuri escalier ya gospel mugihe n'undi atwifuza nko twavuze ati vuba cyane turatangura no kuduza n'izindi mpano nk'ikibazo manager yarabajije mu kanya rero ubunye ivyo mubonye byo tumaze gushirako mugabo muri vision dufise gufasha umuntu wese afise impano itandukanye kugira ngo tubashe kumuduza nibaza iyo ni escalier imwe ubashe kubona mugabo vuba cyane mabasha kubona izindi escalier aho tugenda tuduga gato niko muzogenda mubona ibiganiro bitandukanye dufasha abanyempano batandukanye murakoze cyane ikibazo warumva Jami Pro aho twahura murazi induru zabaye kora ko gashahara so mwahora ariya igihe twahora ari urabitse kweri muri Empower TV suko kweri suko akadagara kazoboneka ndeka ndabivuga hama wambagije ikindi kibazo ku bakinyi biwanje abakinyi biwanje mu bisanzwe barazi kataho nkura na YouTube kitaratangura guhema vraiment nukuri manama n'abakinyi bihangana kandi b'umutima ibyo onye barazi katacho icyo ndose cyose turagisangira umwanya tutaratangura kuronka agahembo kuri Komanda TV babaye baratenye kandi baratenyeye aho Imana izotwishurira nabo bazobona agahembo n'ingufu zabo bakoze ariko ubu kuronka agahembo ndakarose naje ndashaka n'umuvyeyi ndi umuntu w'umutima ndashaka kwiyumvira nanje nk'umuntu nyene kugira ngo uje muri Empower TV mwaravuga sasa musanzwe umbagije neza cyane ibyo onye n'iby'iwacu nyene n'iby'iwacu numva twobibabwira na ibyo twayatse ibyo umwana n'umubyeyi ibyo bayaze
ntibaca biyagira abandi bose kugira ubwo muri Gihundiro TV nk'uko wavuye kubera bakaguye agashaka wabo bavuga yuko binjiza amahera ariko wowe usigere uronka n'abandi muri kumwe ikibazo gica kiza muri iyi pawati uzohemba ukwezi canke bimeze gute muri no kontra ya ese ko bavuze ko ari kontra ya ese muri iyi kontra ya jo abari muri gushaka kumenya ko magazohemba ku kwezi canke ego mu bisanzwe nzohembwa ku kwezi ego ya nagashahara gusa nta yandi mavantaje